Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kwakira umugwi ugizwe n'urwego nshingwantwaro rw'ibanki y'isi, akaba ari narwo rwego rukuru rw'ibanki y'isi. Uwo mugwi uheruka kugendera Uburundi mu 1987, akaba yari iteka ku gihugu kuko vyatanze akaryo kuri abo bashitsi kugira ngo baganire ku vyerekeye iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Uwo mugwi wari ufise intumbero yo kwibonera wonyene amaso mu yandi uko igihugu cifashe, aho igihugu gihejeje umurindi w'iterambere, mbere no kwivuganira n'indongozi z'igihugu kugira ngo bashobore kubona ibisata bikomakomeye canke imigambi mikuru mikuru yashizwe imbere kugira ngo babandanye baherekeza igihugu c'u Burundi mw'iterambere. Mu kiyago rero bagize cari ikiyago ciza cane, aho baganiriye ku migambi mikuru igihugu c'u Burundi cihaye, eka baranemera no kubandanya bashigikira igihugu c'u Burundi bakoresheje inguvu novuga ntiziyongereye. Ibisata rero vyashizwe imbere ni igisata c'uburimyi, igisata c'amasoko ntangaguvu, igisata co kugwiza umuyaga nkuba mu gihugu c'u Burundi. Eka baranashima n'inguvu ziriko ziratangwa kugira ngo ugwaruka rushobore gutera imbere, baremera no kubandanya baherekeza iyo migambi yose. Bavuganye kandi no ku bisata bitandukanye bikora ku buzima bw'abenegihugu, nk'igisata c'indero be n'igisata c'amagara y'abantu. Twavuga rero ko uwo mugwi wabo bagize urwego nshingwantwaro baje ku gitigiri c'icenda kuri 25 wagize akamaro kanini cane kandi utanga umwizero yuko ejo ari heza gusumba, yuko iyo banki y'isi igiye kubandanya ifata mu mugongo cane igihugu c'u Burundi na cane cane mu migambi nkoramutima.